uno munsi igenekerezo ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2025 twazindutse tugendera abakozi ba leta mu bisata bitandukanye bakoreramo ngaha mu ntara ya Makamba. Ni mu ntumbero yo guhimiriza abakozi kugira baje ku kivi. Musanzwe muzi yuko Uburundi bufise imbona kazoza kandi nziza ikomeye yuko twoshikira igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Ivyo rero ndoshaka gushika ko abakozi batari ku kivi. Ico gituma rero duhimiriza abakozi bose kugira baje ku kivi, umwe wese mu gisata ajejwe azinduke nk'amasaha bitekanya, amategeko bitekanya saa moya n'inusu ashitse ku kazi, hanyuma na ntaryo akore umwe wese yerekeza kuri iyo mbona kazoza. Rero twazindutse muri bino bisata bitandukanye ngaha mu ntara ya Makamba. Twasanze hakira agahaze mu bisata bimwe bimwe ntibatonda ku masaha, n'abatonze hari ibyo batuzuza mu bitabo byerekana ko batonze, ugasanga ntibashaka amasaha baziyeko, ugasanga ntibuzuza ibyo bitabo kandi n'amasaha batahirako ntaboneka. Rero twahimirije aho bidakorwa ko bikorwa ku rugero rwiza, ni ukuvuga umukozi wese yandike isaha atangureko akazi, hanyuma umukoresha amuha akazi. Wanashaka ntibikenewe ko umukoresha aguma aha akazi umukozi nawe ari ku kazi arabona ibikenewe agakora akurikije cahier de charge yiwe, kugira tuje kuri umurindi w'iterambere, kuko izoboneka bivuye ku gikorwa c'umwe ingene cakozwe n'umwe yacakozweko. Twasanze n'ibisata bimwe bitagira n'amarorero de présence, twavuga nko muri OBM, mu gisata ca OBM, twavuga mu gisata ca OBR. Abo twabategetse ko tuza kuva ngaho aha muri ntara ya Makamba tubonye izo rogise zashitse kugira zikora akazi ziteza gukora. Rero urugendo tugize twararugize mu ntara ya Bururi muri kano karuhuko tumazemo iminsi ka leta. Twarugize mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Rumonge. No munsi turugize ngaha mu kanya tuja mu nama kugira tuyage n'abakozi n'abaserukira abakozi n'abakoresha kugira nyabuna duhimirize bisumbirije ivyerekeye ingene umukozi wa leta yoja ku kazi kandi yokora yiteze arondera umwimbu mwiza. Murakoze.